Yesu ashimwe. Mbanje kubashimira ubwa mbere na mbere ko mwitavye aka kamo ndetse ndanabasaba imbabazi kuko ndazi ngaha umwe wese namutumye kukwiwe nta numwe yarazi yuko aza gusanga uwundi hano, ariko mwumve ko ndabashimiye kandi imbabazi uko kuntu mwari muzi ko umwe wese namutumye ndamubwira ko ndamukeneye special mari wenyene mugabo mwisanze mu kigwi c'abandi. Rero mbanje kubasaba imbabazi, ariko ikintu nyamukuru urabona iyi ni timu twamye turabagenzi tugendana twamana ni gake hari umwe yarara atabonye uwundi ngaha, mugabo mu nyuma birahinduka tubona twaratatanye turaburana. Nico bituma iki kintu Imana yashize ku mutima nkuko ijambo ry'Imana rivuga ngo muri Yakobo 5:16 havuga ngo mwaturiranire ibyaha byanyu musengeranire kugira ngo mukire indwara. Nico kintu naje gusanga mu ishengero hari ukutatura ibyaha gusigaye guhari, ukutaturiranira gusabana imbabazi. Nza gusanga birisha abantu benshi hagati muri twebwe, byaratumye dutatana, ugasanga uyu yapfuye akanuriya, mugabo bigatuma twese twisanga twatandukanye. Ariko uyu mwanya tugomba tube mu bihe byiza byo kwaturiranira ibyaha, dusabana imbabazi. Nyimba ari ico umwe yapfuye n'uwundi, nukuri turaza kuva hano tubohotse dusabanya imbabazi ndetse twumva dusubiye mu bumwe. Rero reka ndahakanya umwe wese kugira ngo aze kuvuga ico yumva yoba afise apfana mugenzi we co boba barapfuye, mugabo dusabana imbabazi. Turaza kuva hano dusengeranire tuve ngaha tubohotse. Ariko murongozi abona wongeye kumvirira umubabaro, sishobora kumva ingene ushobora kumpamagara nkaza guhura n'umuntu yemeye. Ibaze twarasengana twarikorerana imitwaro, ariko igihe ndiko ndategura mariage niwe yagiye kunyararaza mu bantu ngo jewe ngo ngiye ku mugabo ngo fisinda. Murongo ivyo bintu wowe uravyumva ku buryo na pasteur antumako akambwira wowe ugira ugiye mariage ufise ndakwiye kutaje kubima, nkamubwira ati pasteur je ntandafise mugabo mpaka ndagenda kwipimisha. Pasteur acasanga ntandafise, mugabo ivyo biheze mu nyuma aciyongera kandi ngo aragenda aravuga ngo narakoroye inda. Ibaze murongozi umuntu twasenga nta kintu na kimwe tutafashanya, nta kintu na kimwe tutakoranira, mugabo agacikenda agacengeraraza. Urabona ivyo ubona aho vyihanganira wewe umuntu wabo nta kintu na kimwe atagufasha, nta kintu na kimwe. Mwakoze murongozi, mwakoze bwa mbere na mbere turabashimiye kuba mwadukoranije nk'uku. Ndabashimiye cyane. Ararize n'ibyo biraboneka ko ababaye, ariko nanje anzuriye ishavu nanje naye ndamufitiye. Nivyo yavuze yuko twahora turi abagenzi, twahora dusangira, twahora turi ku mugozi umwe, ntaco yabeshereho koko. Ariko ivyo yavuze yuko nagiye kumuvuga kwinda, nanje yagenda aramvuga yuko impuzu nambara arizo mba ntiye, abonye mberewe ntiyigera yemera yuko mba mberewe. Nanje nagiye kukubwira ku murongozi waje ko wari wagiye kuvuga mu bandi bose, je wari umaze ko bitama. Banzu ndeke mvuge umubabaro ufise nanje niwo mfise, nanje buko wabaye kukwihora gute. Wowe wari umuntu ubwa mbere na mbere twasinyara ku mugozi umwe, ibuka ko ari wowe wahora undihira n'amahera ya bus mu gihe muhira bitagenda neza nje kuri eglise, ariko ukaca uhengera mu nyuma Imana ihinduye ibihe muhira, utanguye kubona yuko ntanguye kubegwa, utanguye kubona yuko ntanguye kwisiga parfumota neza, ngo nivyo mbatiye, ngo nivyo wabampaye, ngo nivyo wabampaye. Ivyo bintu urazi ingene bibabaje.
aho urengana hose ngo kajya nako yatiyeta kajya nako yagize iki ivyo urazi ngene bibabaje nanje nico gituma nategezwa kwihora gute none wewe igituma navuze yuko wakoroye inda gute wagiye mu bitaro ntunambwiye none yagera je naye nakoroye inda je gisa nagiye mu bitaro ko nari ngoye malaria je ko kutabimbariye ngoye malaria je iyo ukambaza nk'umugenzi wacu ukanyica ariko ukambaza nari kubikubwira mugabo wacishima kuza kumvuga mu bandi bantu bose nimba ndabitahuye ko nakubeshe ariko nanje kwabaye kukwihora urabazi ni hamwe nubashe wewe kwabaye kukwihora nanje naye ifise umubabaro gute wari umuntu umwe dusenyera ku mugozi umwe ukaca ugenda uramvuga ibintu nk'ivyo kubera ubonye Imana ihinduye ibihe nagira wari gushima Imana ati uwo twahora dusengera hamwe muhiri wawe birahindutse agafaranga gatanguye kuboneka nagira wari kuvuga ati ya masengesho yacu yishyuwe kubera ko hacu ugenda ukamvuga uko ndabona ko byakubabaje cyane imbabazi ngirira imbabazi dusuye ku mugozi umwe usuye gusenge kwa kundi nyene ariko wumve ko nanje kwabaye kukwihora ngivyo sinagiye kwivuga kugenzi wawe byari kugenda nk'uko so abasi kusabye imbabazi nanje ndakubabariye basi wumva amahoro muragoze ndagushimiye kuba watwicaye tugasubiza hamwe ndakubabariye mbega wewe ivyo biganiro wiriza wewe nta mafoto ufise uragiye kurega abandi urigize umuntu watari ngahone je nanje ntiwibuka ibintu je wangiriye umva shamwe kubari uyu nyene ubibona ariko ariza ngaha biki ngo mutugira imbabazi wewe ntufise wowe amakosa wankorewe aya no nanje wowe uri njyajya kandi wihoreye ngajya gute nati nakwirikira urazi imitwaro yawe nikoreye wewe amajoro namazi ndaya ntasinziriye izina ryawe ryose rihora mu kanwa kiwanje imisi yose urangije wangiriye ukagira mariage wewe ukagira mariage ntunantumire none sinabatumiye muri eglise kiki nsengera sinabatumiye muri eglise seri wanje agira mpebe umurongozi wumvise sinabatumiye muri eglise mwese ngo warantumiye mu rushengero ya mitwara sohora nzaniye kutayishiriye ishengero wayizaniye jewe nagiye ntumiye muri eglise badabatumiye oya ico nico ari gukunda sha tudugana imisozi imisi yose ndara amajoro n'ayandi ndagusenga ndakubera izamu hama ugaca umbwira ngo warantumiye utigeze umbwira atamutse n'umwe twasibona mu gicaniro hama ugaca uza kumbwira ngo warantumiye ngo ico naco nica ntumiye eglise nagiye ni muri bene data badabatumiye mwese nigikunda iyo mitwaro ko utayishiriye eglise yose waje kwizanira jewe kiki ntayikoreye ikamvu nuko nkaranicaye nkarandiko uwa aho uraje ngaho uririza ijere urigize umuntu watari nurira ubu ni wera anzita babwire gato oya mwanzure ndire no munsi tubihereza ngaha isambe nambe kanze kabasi mfe kugushimira munga nakubwiza ukuri aha jiwe narinje gira ko sezera none muhungu Imana ishimwe ngira mwana bibonye ko mutatwicaritse hamwe je namuteye no telefone akagabo karafata kakazi imisi yose kakigira akantu kakeranda ibiki n'ibiki mugi imisi yose ikibi gihari muri ako gahungu imisi yose karagenda inzu zose karazizi mu babanyi karahazi mugana namutumiye aze kundamutsa muhira ndagutera inkuru wewe Chelsea niyo twari dufise net twazisangira okay nenda kubaze kre kuvuga ngo sindakugendera wo ama muhira jewe hamuko konda na kuziwani haga sinamira nkaza nubwo mama misozi mwebwe aho waje ntiwagiye utwibye ugahekiza warutuzaniye none aho ntabiba nyene ikibi ciwanyu amafaranga nari nakuguranye hasi kuyama nariyisuye tuganda wivye urazi wirabura ku mutima no ku mubiri sawa uvuga ngo ndonze gukubera inzigo wowe warasheshe inda narayisheshe nyene kiyongozi urabona ibintu bejeje kuba bamwe ngo ntituja kubaramutsa sinzi ko umuntu ashobora kuja kubaramutsa atari intebe bifitiye agomba kuzaranyisharika hasi kaye tuzi iwabo ko ata ntebe bafise ico n'ikibazo abantu benshi badakunze no kwiyumvira abo bantu ko abashitsi baza muhira tuze twikoreye intebe kandi tubakura hama hari uwundi mwigeme ngaha yitwa Audrey oya ntiwitangaze urazi ibyo uhora ungirira nje gusenga jewe ndazinduka nje gusenga ukanyicarika inyuma
ukaza gufata abantu baza saa yine kiriti itangura saa moya akaba ari bushira imbere tena ngo kubera baje n'imodoka y'ifime je ugaca ufata ugaca unsiga hariya inyuma ndi umu evangeliste narasizwe none arya amavuta bibaza ko ari amahoki ntiwiritse birya bintu je ndiyunda navyiyumviye ndi muhira ndumva noze nkagomba kuvomisa sishobora no guhezagirwa ndi hariya inyuma cyangwa uzovuge mudushikirire hejuru mutubarize ziya ntebe ko zagenewe bamwe mufuma muzandikako amakartie tumenya ati iyi ntebe uyandikeho kinanira truwa twe tuze twitora aho twicara tw'abantu bo mu gitaramuka uzopfuma uzishira hanze ntitwinjire twe twabisomye tuzomenya ko aricyo kibanza cacu ntuwirize ndazi ko ufise amarira menshi nakumvise ingene wagiriza abandi mugabo uzuribuka ikintu kimwe kandi n'akarenganye mw'ishengero ari wo muntu turi kumwe muri timu imwe nanze ko ntahuye ukubaha n'amavuta bansize nanje novuga ndibaje pardon gato mone hari undi nari nibagiye uyu mwene data ngaha Adrien kiziki ivyo hano bivuga twobwo kwirabugaca urabona bashuye Adrien uyu ni umukobwa wa mbere nakunda atakiyo na kimwe namuhisha ryari shanda muzanire invitation nje kumubwira ibijanye n'ubugeni ngomba kugira aca agenda nyararaze mu bantu bose ngo ndarongowe ngo ngira ndongowe kuko ntwaye umwana ngo wo mu giti wo mu kibabisi agenda abwira abantu bose ngo je ngo ngira ndongogwe umva ndi maboko igihumbi rero ubu nzora ntondaro w'Mars ubu ndi umugore ngo ndarongowe umva ico kintu umurongozi ngene kibabaje ndi umuntu w'umugabo akavuga ngo ngira ndongogwe je navyo ninde yabikubwiye abo wabibwiye barabimbwiye sinshimye kubadondagura video rego ico uvuze kirashika kuri bose warumvise ijwi ndiko ndabivuga none barakubesheye bose gasumwe si babiri wabibwiye murongoje n'ukuri ntamwe nyene hagakiza camba ndamutera imwe azobona yo gukora biri imbere kubana mu kibabisi be mu kibabisi ni hehe ivyo mwihaye nibiki ejo bundi kikreri nakumvirije uravuga ivyo uvuga je sinagira ivyo mvuga rero uri warambabaje warankomerekeje ukubahuka nyene yiteye isurazi kigongwe murongozi uramubona Kreri niwe yanzanye mw'ishengero niwe yanzanye ngaha mw'ishengero ndamwizeye kandi vuma jewe muri jewe c'était mon frère en Christ niwe yansengera niwe yamfasha murazi imyaka ya adolescence iragoye hama rero Kreri ukuntu vyatanguye yatanguye kunyambika izina ntazi iyo rivuye ejo mundi murazi ko yabaye agape y'abajene hama nyene twicaye ku meza nyene turafunga turasangira n'abandi sinzi nyene ukuntu nyene umuntu nyene avuze ngo murumva ngende umuhisha umeze hama nyene basha murabizi basha ni mu ntahure ntituzi byose mwe hayo ntimutazi hama nyene casanga navuze ngo umuhisha niki hama baca baraduka baratwenga nawone kandi yatangwe no kwatwenga oya uyu hetse acavuga ngo ngwengo wumvise ngo no mu kibabisi basha byarankomerekeje basha kwibaza ko Claire yongirira ivyo onye kuva ico gihe abo duhura bose bamuhaye ryazina nyene discrimination umwana wo mu kibabisi mbe ni mu kibabisi mbe ni he bavuga gute mu kibabisi mu kibabisha ntihana babo mukameza cyo tutsi Claire menye kubyambabaje ça m'énerve vraiment nejo bundi uri kurumva unyururukiye ndakwiyamye sawa murongozi ngo tubohoke wagize neza je iyo wari kumbwira by'ukuri yuko Bersa ari ngaha sinari gupfana ntiyari kugenda atamvuze ntiyari kugenda atamvuze ego nuko we warankomerekeje ku mutima Bersi warankomerekeje vraiment urakibona gamurongozi uwo yari umugenzi wanje pfamfe tumeze uku urabibona ni kanzu yambaye n'agatamana yarampaye twambara bimwe twajya kamwe Bersi murongozi yarankomerekeje Bersi kuburyo iyo ndavyiyumviriye mvuga ati n'umwana we wanje se ngaha mu nda ntazomutwara ubwoko ngo nuko yari umugenzi wanje Bersi ndakubwiza ukuri jewe ndegereje ngire mariage yaramvuze banzu hora murongozi ndakamwa Jessa ego gira none ndakumenane n'uwo witwaza ngo ufise mu nda nyubaha wicara ndabigusaba
murongozi reka genda mu mwe sansusi Rekura. murongozi oya ndabigusaba genda mumena Percy murongozi je nase ko tugwana kugira sinzovyara umwana agwana nk'iyo segeta y'umukobwa n'ukuri murongozi nibyo Murongozi, turakije naca mpamvuge gusa nanje. je numva umengo banze uhore mvuge yego vuga murongozi ntusubire kumfata urambarira ibintu ariko arangirira je n'ukuri kwishavu je Percy yanteye aha ntibantwaye aragenda aravuga kwa mabukwe ngo fise imyaka myinshi ngo hehe ngo nta n'umwana ngo umuhungu wiwe ngo tuzovyarana iyi ni ikiri niba uyubona afise ngaha Percy warankomerekeje mu mutima ndakubwire murongozi ndabana n'ico gikomere ku buryo yaho jewe ntasubira no kuja no kumuraba no muhiri wabo mubaze Jesse nkigenderayo ntazi n'ikintu na kimwe ngo singendayo kubera ubu rero mwisengero murongozi butwigisha amajambo hama udusengere adufashe by'ukuri n'ukuri mwisengero urabona ko asigaye ari umufotogarafe nubwo twaba turi kumwe n'umuntu nkamwegera nk'uku ngo ndunguruke mwifoto njyewe sanga ngira ngo wumvise ko ata mitima yo gusenga ibibazanye nta mitima baba bazanywe n'amafoto wavyumvise n'ibyo navyo nyene ntibagisenga ku neza musenga muri aba mafoto kubera iki mwisengero umufotora abantu bamwe jewe hari igihe sanga nko mwifoto habonetse agatwi konyene isura yakase wobivuga gute bafise n'ukuri twitwa ngo turakijijwe ariko ubujyajya mu mutima ubujyajya n'ukuri warakoze kunyambika igihe ntarishoboye aka gatenge kawumva nganda kaguhaye shake ntaye nandeke nanje mvuge kure kupfuga urafise ibyo uvuga ngaho biriza murongozi jewe reka uyu mantu ndamwihoze kubera uyu ishavu antera jewe burya iyo tumubimbwira hakiri kare ati murondere mwaturiranire apana ko nza ngaha aye nkatangura kumva imikoshi kuko nkimubona ntangura kumva jewe memereza kumererwa nabi kubera uyu mukobwa ibintu yakoze murongozi reka uyu unyamaze ndamwihoze kugira ishavu rimanze rikoroke aho uzingura hagatiwe murongozi mugabo aho ndakubwiye ko atabantu baguhagatiye bazima wewe uzingo turi mu bikorwa vy'Imana sindibagira ijambo ry'Imana twari twishimikije ngo turi bene data ngo tusengera hamwe sindavyibagira ngo dushishikare ngo mu kwigisha nk'intumwa muga bamwe muri twebwe ngaha bashishikara mu kuvuga urusaku nk'abandi bagore nawe uri manzu zibe ndacavuga murongozi ko tubivuga ngo kugira ibintu byacu tubikorone je ngaha nari naho hari umwanya n'umwe nari bwavuga uyu mwanya tumaze ngaha nabitegeretse mugabo suko bibuze aha mwese mugareka je mvuge uyo mugore uvuga ngo akwicaye iruhande murongozi je uranzi kandi twari tubanye igihe kitari gitoyi nk'imyaka 4 dukorana ibikorwa vy'Imana warunzi urabizi yuko jewe ndi umuntu yubaha kandi umuntu yumviriza ivyo ntubiziga murongozi nguyu uwo mugore urabizi uyo mugore ingene tuvuga ngo dushishikare mu kwigisha nk'intumwa rya jambo twari twishimikije mu vyakozwe n'intumwa nguyo yashishikaye mu kuvuga urusaku yari wa mugore aduhanura siko vyari bimezega murongozi yari wa mugore atwitura jewe nurya nahamona akavuga ngo twiyegereze kuko abana bari muri iyi myaka yacu ngo baja mu bintu vyinshi kandi nivyo n'ukuri niko biri mugabo hanze akaja kutwaraze ngo rega bajya abana ngo baranyitura ngo je narabuze n'ico ndabakoza ngo rega bajya abana ngo urabazi akirigora tuvuga ngo twebwe ngo bumaraya bwaratwishe hamuna ngira amakuru ntiyari yamushikiriye natangaye atabivuze igihe yaravuze ngo nawe nyene agomba avuge kuko je byari vyambabaje byitwa ngo n'umuntu w'umuvyeyi ngo aduhetse byitwa ngo bimwe abavyeyi bacu batatubwira ngo warabitubwira ngo ibintu vyo gusenga ngo kugira ngo tugere kure ngo tube ngo bakobwa bakarorera nukuri murongozi uyu munsi wari ukwiriye kuko yaba ari ikintu jewe nokora nogikoze mugabo jewe uyu mugore byari bingeze ahantu umuntu nkagenda mwibarabara murongozi ngiye gusenga afise bibiliya mu ntoki ngiye gusenga abantu bose bakandabika ijisho abantu bose ngo yamaraye abantu bose ngo wa mwana ngo abantu bihisha mu isengero uravyumva ivyo bintu ga murongozi nukuri ivyo bintu nimba uno munsi twovuga ngo twaturiranire tugire ko tubiheba ntibizokongere kubaho ubugira kandi uyu nawe yaranyatatse ntariko aramvuga ngo jewe naragiye ngo ndavuga none iyo myaka none si yafise mbega kuki abantu b'ubu mwankukuri none ariyo fise iyi ni baro fise nga usumwa nariyo
hariyo n'uduhasasha ndeka je meze kuvuga nawe ndeka je meze kuvuga atari uko nawe je ukambanda ndagusanzazana nabo ufise mu ndago sanzaza ingo kiyongozi wavyumvise kiyongozi tuza gato abanyagashaka kiyongozi ndamumena je reka mvuge byose ubunye ko banka imyaka bafise siyafise none siyafise akaja kunyararaza uyu unye ahubwo nkabura impamvu ntatera imbere ahubwo ngira ndogera ku mpuzu zanje nagenda muha akaja kunyararaza ngo impuzu nambara ngo ugere ngo arigira umupanekoti ngo arasenga ngo amakanzu yose ngo nayatira ngo akigirisha ngo none sinzi wacira hari izo ngo nizatira wowe uranzi wewe muhiri wacu wewe ivyo twari dufite wari ubizi wowe yaho wovuga yuko ata mpuzu noronka no kwambara ngo impuzu zose nambara nizo ntira ngo impuzu zose ngo akamvugira mu bantu agatwengera mu bantu mukabona abantu baguma batwenga mwibaza ngo namahoro kumbe mutazi ibintu bitekeye muri uko gutwenga kwawo murongozi je uranzi kuva kera je ndakunda umuntu amagaciro kuba nanje wenda gafise rero nta kuntu nako yoza kunyaka agaciro mu bantu ngo impuzu yambara nguyo ibi ivyo ntibikiga murongozi ivyo birasiguritse nta buryo nabo mushobora kuvuga yuko ivyo bintu bisiguritse ugenda gusuzugura abantu jewe icubahiro ndagikwiriye kubera yuko jewe agaciro ndagafise zuranyubahira ivyanje nukuri murongozi nimba ari sengesho woduza nimba ari ikintu woshobora kuvugira ngaha tuve ngaha vyose biheze mugi ibintu vyo kuza turagenda tuvugana nabi canke twitwarana ko nabi ivyo bintu no musi murongozi nukuri n'Imana yagukoresheje kandi sinshobora kubiharira uno musi vyose murongozi bihagarare je ndabivuze bihagarare naye narabivuze nyene nawe waramvuze sawa Imana ishimwe ku bintu mboneye hano nukuri Imana ihabwa icubahiro mugabo imbere yuko ngira ico ndababwiye mwese mwumve ko uko mwese byagenze uko twese turakomereka twese turababara je ndibuka Hamona uyu yarigeze kunkomereza twicaranye mu isengero ndamubwira ati genda buhoro ariko arasenga za numva ati ambwiye ngo reka kunkura mu mpemu mpoze gatoya yaramponyoye duhuriye hanze naho yamponyoye acambwira ngo iyo wabuze ibyo usenga ngo bureka gukura umuntu mu mpemu mwumva ico kintu nanje ndi umuntu nakomeretse nkama igihe kimwe naho mwisengero nasenze ndagwa hasi acagenda aravuga muri quartier burya muntu ngo uraze ngo amashetani amurimo ngo yaramujwiragije mu sengero ku buryo muri quartier niwo mvugishije bazamba ngo ndagukuramo ya mashetani nagenda nditwa ngo amashetani nanje narakomeretse mugabo umunsi umwe nigira ingingo yo kumubabarira ndagenda ndamusenga ndasenga Imana irambohora ndamubabarira ubu n'umugenzi navuga nico gituma namwe kuvyo numvise hano mwumve ko ibi byari bihe byiza twareganye twashavuriraniye nabonye ingabire za bamwe zo gutukana hari habyutse akanyamubiri mugabo ndagomba uyu mwanya mwumve ko ni igihe cyaho tugomba gukora ikintu kitari kimenyerewe uragomba kugenda uyambire uwo wumva kutoramutsa umuyambire umusabe ikigongo turangize dusengana dufatanya ibiganza rero ntihagire n'umwe yumira kuco yaje azanye wumve ko twaje kubohoka tugomba dutahe tubohotse turekuriraniye dusubire mu bucuti bwacu n'Imana umwe wese rero je nukuri nari numva umengo Clarisse nari kumuyambira mugabo reka ndamuyambira